Ndabaramukije abakunzi ba Amishow TV kuri micro ni Krista nkuko musanzwe mubimenyereye. So no munsi nabazaniye umushitsi, murazi ko ndabakunda ndabazaniye ibintu bishasha. Nabazaniye umushitsi, umuhungu mwiza, w'umujeune akora ibintu vraiment bishimishije. Ego haba ntarashika kure ndasavye utarabikora yabone kwi page kwi chaîne yacu. Hama nimbi video zoba yakuryoheye ugire like hamwe na commentaire. Karibu muri Amishow TV. Ego murakoze cyane. Akazina kanye nabanza nkabidondora nitwa Bigirimana Faustin. Je mu bisanzwe akazi kiwanje nakanyene. Kandi misanzwe sinidoga bivanye n'ukuntu nacuruje n'ukuntu naranguye bivanye n'ukuntu je nagiye kurangura. Naranguye neza ndacuruza kandi ndunguka. Kandi nta kibazo ndabona yuko bimbeshejeho gose nkaka ashaka kubona karanguye nk'ibihumbi 15 canke 10 zamana harigiye mpura n'umukiya kama 10 17 20 uko ikintu cyo mibaro ntikigira ibeyi cyatu ntikigira ibeyi noneho n'ikintu cyose cyo mibaro ntabe yikigira bivana n'umukiya muhuye ukuntu ashimye araguha n'amahera arenze mbere kuyubushaka Jena binino ndakubabwira ko urudandazwa rw'iwanje nuko nyene kandi ndarushima rurambeshejeho kandi rurabeshejeho n'umuryango. Ufise abana bangana? Abana babiri. Gusa. Barakuze bangana. Umwe afise imyaka 4, uwundi afise umwaka n'inusu. Uno munsi wadandaje Faustin. Kuno munsi sindidoga narose ayarasiyo nta bindi. Yo gaburira umugore biba bikwiye. Nta bindi none shimira Imana. Faustin arize. Jewe. Je mu bisanzwe sinize vyarangoye nagarukiye muri sizieme ibintu by'ubuzima bica biragorana cyandaheba sizieme wowe kwera ubuzi ibintu byinshi je sizieme ko yataye ibintu by'ubuzima simba nidoga gusa urumva vyaragoranye ibintu by'ubuzima ibintu byo kuriha amashure camitamo kuja kuhiga ubundi buzima urazi ko umuntu arondera mu ubuzima urondera mu bintu byinshi none Faustin je nkagenda kubaza kazo kamwe uwazanye kwikukira muri Afrika ni uwazanye kwikukira muri Afrika ni kwa gasore yakuzanye ryari muri Afrika aho yakuzana ari ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi 1900 mu gihumbi kimwe bwabiranjanga ngira mu nkosora ndibaza nihenze mu gihumbi kimwe n'amajana 960 nakangaye uwo nkosora ndibaza yapfa kugerageza ntacu 60 menga n'indwi na 67 umva bisigura 1960 nyama ivyo no banavuze nihenze murashaka kunkosora ariko nakina kuma bincanga nkumva narushe ndi ku kazumba ndashaka kuvyibagira byinshi shika nundi Faustin none wari gavuka ico gihe muri Afrika ico gihe sinari bwavuke kwe ni muri Afrika hari intara zinga muri Afrika hari intara 18 ubu ni 18 hako hari yinjiyemo hari ndi yajemwe mu nyuma hari intara yinjiyemo nanye sindayitahura ko zari 17 zari 17 President wa Afrika yitwa gute wa Afrika ubu uhari ndayishimiye Evariste Afrika ndayishimiye Evariste ego nuyo nyene kabisa none Faustin largeur genda gutya longueur reka genda gutya hauteur reka genda gutya chaque bintandukanize si largeur yo bigenda gutya longueur reka genda gutya hauteur reka genda gutya ndazi je sinda urumva largeur yo bigenda gutya urumva longueur reka bigenda gutya hama hauteur nayo nimba yo bigenda gutya je sinda bitahura chaque bintandukanirize yo bitahura Ginaje kwirumenga birancanga muganda byumva ubwaguke uburebure byose ibyo ndabyumva rongere n'uburebure kandi ndazi no kuduga garije n'ubugukika eko hauteur nayo hotel niyo navuze ko ari kuduga niyo navuze ko ari kuduga kuko niyo wahereyeko ama longueur nayo longueur yo bigenda gutya largeur nayo kabigenda afite kubinyereke mu masinye gutya bisanzwe ibyo birangora cyane
gerageza je nibaza ko yo bigenda uku largeur nagiye kazuko usanga hotel kaciduga gutya nanje ndavyibaza none nk'ubu unye ibiharuro warabimetriza cyane ko ibiharuro kweri nk'igiharuro cyo kugwiza coco dufate n'ubu njanye ibintu byo kugwiza je cyari ikintu naho nabansinziriye wamenga ni ikintu ndota kweri kuko umbajije igiharuro cyo kugwiza n'abambona naho canditse kuri jya ntuzenye none Faustin udandaza ibirato bagwaye amaya ntumenye kugwiza tugerageze birashika tugerageze Faustin katugerageze nka nk'icenda kugwiza gatatu Chenda kugwiza gatatu ni 27 ego ntumva ko bizi wariko urambesha usanga wowe uwambere mu ishuri Nagirageza buhoro buhoro icenda kugwiza kane na Chenda kugwiza kane 36 Ewana wewe biharuro wari ubizi Faustin nenda bitse buhoro buhoro Ewana wewe wari ubizi kabisa icenda kugwiza icenda na 81 wari uciye ubwenge Faustin wari uwambere nananirwa no mu bindi igiharuro wari uwambere yego kwera none niyihe tandukanye urabona ko uburundi tuvuga abarundi tuvuga les burundais hama abanyarwanda tukavuga les rwandais abakongomani nabo tuvuga gute abakongomani mu Burundi tuvuga les burundais hama muri Congo mu Rwanda naho tuvuga les rwandais hama muri Congo naho RDC ni bon hama nirihe tandukanirizo rihari ryo gwaruka n'abajene ugwaruka n'abajene nirihe tandukanirizo ugwaruka n'abajene bazi itandukanira aho rihari ugwaruka hajya ubugiye mu bintu byinshi kuko ugwaruka hari abana babayabaga bakiri batoyi abajene nabo nukuvuga ubumaze kwisununura umaze kuza kuba umujene umusore kujya uva umusore n'inkumi bajya n'abajene maze ukwita umusore ujya nkamita inkumi mamura abajene ugwaruka nago nibajya abana bajya abanyeshure usanga biga mu ma primaire bajya shavuga ati n'ugwaruka hama les jeunes naho jene nuko nakubwiye nyene urunganwe rw'umuntu akiri mutoyi umusore inkumi kujya nabivuze nka wowe mu gifaransa wari uwambere verbe avoir warayikonjega neza geza au présent je vais tu veux il veut nous avons vous avez il va jeni irumva ndabifata kuko ubu imyaka ni myinshi kuva mevye kuyiga ndufate yaraciye imyaka 10 haciye imyaka 12 urumva ko ibintu bitera bigenda nanje nigumira mu urumva ivyo n'ibindi bintu usanga bigoye tari kayuva ngo mafashe ndiko ndiga nivyo biratahuritse ego hamagira akajambo kanyuma wogira abakunzi ba Show TV jewe akajambo kanyuma nobaha gusa ikintu kimwe nuko ico novuga coco kuri udandaza rw'iwanje nkora kandi ndarushima gose none uriko araba by'ukuri ndiko ndabitembereza ntari gihe wibaza ati none bijya gute kandi rero akazi kiwacu karagoye urazi kuva muhira mutasezeranye n'umukiriya utazahoza kumukura je ndibaza ndabashimiye neza ko mwanyakiriye tukaganira twese dukomeye ndabashimiye cyane murakoze ego so twari kumwe na Faustin rero turabasezeye ego urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Show TV amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.